ukwizera niko kuzogushitsa kuri bya bindi Imana yavuganye nawe. Ukwizera niko kuzotuma ugira mariage nziza nk'uko Imana yikubwiye. Ukwizera niko kuzotuma uba umukozi w'Imana ahagaze neza mu ijambo ry'Imana. Ukwizera ni ikintu gikomeye cyane. Iyo wizeye Imana urabona ikiganza c'Imana. Iyo wizeye Imana, Imana irakujana ikagutereka mu masezerano yawe. Ntaco utakaje ukwizera. Benshi baratakaje ukwizera, benshi bizigira abana b'abantu ivyo bababwiye. Umwana umuntu ashaka kugusezerana ntashitse, ariko Imana yo mu ijuru yo ni wayizera ukayizigira izogushitsa kuvyo yavuganye nawe. Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amazina yanje nitwa Mbonimpanina, nkaba ndi umuvugabutumwa mu ishengero rya Minevame yo mu Kamenge. Naje ngaha kuri Ndiho Gospel TV kugira ngo dushobore gusangira ijambo ry'Imana. Yego mwarahezagiwe, hama ndafise ijambo ry'Imana tugomba kwiga ko kuri uno munsi. Iryo jambo naryo umutwe w'ijambo uvuga ngo gukwizera niki. Washobora kuba umaze iminsi uri kuriyumvira warakijijwe ariko ntuzi ukwizera ico ari cyo. Urashaka kuba uriho wiyumvira ati mbega ukwizera niki. Inyishu tuyisanga mu ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo c'Abaheburayo 11 ku murongo wa mbere, igice ca 11 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ukwizera nukumenya gose ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Amen, haleluya. Gukwizera ngo twizera neza gose ivyizigirwa, ngo tudakekeranya ko bizoba. Uno munsi abana b'Imana barataye ukwizera. Uno munsi abantu benshi ukwizera bakurabira mu bintu biboneka, mu bintu bifadika, ariko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Sinzi ivyo wavuganye n'Imana, sinzi amasezerano ufise, ariko ndagomba ngo umenye yuko ayo masezerano uzoyashika ko ari uko ugomba kugira ukwizera. Twizera yuko ivyo tutabona bishobora kubaho. Twizera yuko ibidahari dushobora kubironka. Imana ishobora kuba yarakwemereye akazi, ariko bivanye n'ibihe uri kurabamwo, bivanye n'ubukene uri kuracamwo, ugatakaza ukwizera. Ukavuga ngo Imana yarabeshe, ngo abahanuzi barabeshe. Ariko nje kukubwira ngo twizera canke twizigira ivyo tutabonesha amaso. Ivyo tutabona nivyo twizera, tukizera Imana yavuze. Haleluya. Uno munsi turasenga Imana, ariko Imana dusenga ntabwo twayibonye amaso mu yandi. Ni Imana twizeye tutabona. Turayisenga tukayizigira kubera ko twayizeye biciye mu ijambo ryayo. Haleluya. Ndagomba rero ngo ubu umuntu afise ukwizera, ugira ukwizera gushitse, ugira ukwizera wizigira ico Imana yavuganye nawe, wizera ijambo ry'Imana. Birashoboka yuko ufise amasezerano menshi, birashoboka ko hari ivyo Imana yakubwiye. Imana yakubwiye ngo uzokugira umunyamafaranga. Reka gucika intege nibi uri kuracamwe, ariko ni wizere iyavuze, ni wizere ijambo ry'Imana. Ndibuka igihe kimwe Abisirayeli bari mu rugendo rwabo bava muri Egiputa baja muri Kanani. Barashitse ahantu mu bugaragwa bw'Iparani, ahantu hitwa ngo Kadeshi Barnea. Bamaze gushika Kadeshi Barnea, uhoraho atuma Mose, aramubwira ngo Mose, genda utora abatatsi 12. Aba batatsi ubarungike mu gihugu c'i Kanani, bagende gutata ico gihugu barabuko kimeze. Mose atoranya abantu 12 arabatuma muri ico gihugu c'i Kanani. Bashitseyo barazunguruka igihugu, barakibona, basanga igihugu kimeze neza, basanga igihugu by'ukuri gitemba amata n'ubuki, basanga igihugu kimeze nk'uko Imana yakibabwiye. Ariko muri ico gihugu ngo hari abagabo b'Abanaki, maze Abisirayeli batakaza ukwizera bagira ubwoba. Ngo bagarutse kwa Mose, abantu 10 muri 12 baza gucivuta abandi bantu, barababwira ngo by'ukuri igihugu twakibonye ni ciza gitemba amata n'ubuki, ariko twabonye y'abagabo b'Abanaki ngo ni igihugu kimira abakibamwo.
maze batakaza ukwizera. Ariko ndashimira Imana ko hariho abantu babaye abizigigwa, babaye abagabo mu kwizera. Hariho muri abo batatsi 12 hariho umugabo yitwa Yoshua na Karebu, bari abagabo babiri bari bafise ukwizera kudasanzwe, maze ngo baratera intege abandi, barabwira ngo nimba ari Imana yavuganye natwe, ntabwo murira, ntabwo mwidodomba. Imana yavuganye natwe, Imana izoduha ico gihugu, Imana izoduha kunesha abo bagabo b'Abanaki twabonyeyo. Urumva abandi 10 batakaza ukwizera. Nje kubwira ngo nibisigura ko ikintu cavuzwe n'abantu benshi aba ari ukuri. Ntugatakaze ukwizera, guma mu ijambo ry'Imana, hagarara mu kwizera. Nibisigura ko byavuze abantu benshi ari ukuri. Ikintu kirashobora kuvuga abantu 9 ugasanga bariko baravuga ikinyoma kubera ko batakaje ukwizera, ariko umuntu umwe kubera ko afise ukwizera muri we akaza kubwira ukuri, akakomeza ati iki kintu n'ukuri. Rero mwene data uri kuranyumviriza, reka kuva mu kwizera, reka gutakaza ukwizera. Iyo utakaje ukwizera ntushobora kubona amasezerano y'Imana, iyo utakaje ukwizera ntushobora kubona imigisha y'Imana, kuko Imana ivugana natwe tukayizera, tukayizigira, tukavuga ngo twizeye Imana yavuganye natwe kwizobishitsa. Haleluya! Abantu bose bagize ukwizera babonye ukuboko kw'Imana. Babandi 10 baca ivuta abandi, kandi benshi bapfiriye aho hantu mu bugaragwa kubera ko batakaje ukwizera. Ngo Abisirayeli baciye bidodombera Mose, bidodombera Uhoraho, bose bapfiriye muri ubwo bugaragwa. Ariko bamwe babiri bari bafise ukwizera, barinje mu gihugu cy'isezerano. Rero nawe mwene data, ndagomba kugira ukwizera. Ukwizera niko kuzogushitsa kuri bya bindi Imana yavuganye nawe. Ukwizera niko kuzotuma ugira mariage nziza nkuko Imana yikubwiye. Ukwizera niko kuzotuma uba umukozi w'Imana ahagaze neza mu ijambo ry'Imana. Ukwizera ni ikintu gikomeye cyane. Iyo wizeye Imana urabona ikiganza c'Imana. Iyo wizeye Imana, Imana irakujana ikagutereka mu masezerano yawe. Ntaco utakaje ukwizera. Benshi baratakaje ukwizera, benshi bizigira abana b'abantu ivyo bababwiye. Umwana umuntu ashaka kugusezerana ntashitse, ariko Imana yo mu ijuru yo ni wayizera ukayizigira izogushitsa kuvyo yavuganye nawe. Uno musaba Kristo benshi bariko baratakaje ukwizera, benshi bakaja mu nzira mbi zidahesha Imana icubahiro. Benshi ukumva ngo bagiye mu bafumu, baramanuriye ibintu bimaze imyaka myinshi ntibirashika, reka nanje nicira iyindi nzira. Ariko mwene data suko bimeze, reka kwicira inzira, wowe guma mu ijambo rivuga ngo kwizera. Izeri yavuze kuko izobishitsa ntabwo ibesha. Haleluya! Ni Imana yo kwizigigwa. Twebwe turashobora kuba tutarabizigigwa, ariko Imana yoyo ni umwizigigwa, kandi nguri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Rero naje kukubwira kuri no munsi ngo wizere Imana, wizigira Imana. Ibidashobokera abana b'abantu ku Mana birashoboka. Reka gutakaza ukwizera. Birashoboka ko abantu baguhemukiye, ariko Imana yo ntizoguhemukira. Birashoboka ko abantu bakubeshe, yizera Imana ntabwo izokubesha. Haleluya! Nubwo bimaze imyaka myinshi utarabibona, nubwo bimaze imyaka myinshi bitarashika, ariko ni wizera Imana. Imana nibesha, ivyo yavuganye nawe izobishitsa. Imana ibamera umugisha, mwarahezagiwe.